Bonjour, bonjour. Kano kanya turabire hamwe uko dushobora gusekiriza amaze imisi ndababwira ikibazo c'abahakeri bamaze imisi bariko baragenzura isi. None rero ubu naho n'Uburundi kandi baburimwo, bagaca muri WhatsApp, bagaca mu application, bagaca mu buzi dukora kugira baviyore amasysteme dukoresha, ibintu nk'ivyo. Mu ncamake rero n'umutrader ntiyasigaye inyuma, birasaba ko twicungera. Birasaba ko twicungera, muze turabe ko dushobora gucungera royoki yacu. Robo crypto trading robot yacu iribwa kandi cyane n'abahakeri kuko barazi ko ari deal kwigura iri $7. Mumva ko itavyoroshe kugira umuntu ashobore kuyigura aba yizeyemwo uburaro n'uburamuko, mugabo usanga rero umuhakeri arakwinjiye arayikwivye. Ni ukuvuga amafaranga yose azokwinjiriza yose aca ayagira ko access, mugabo atari mu buryo bwa trading, azoyagira ko access mu buryo bw'amakomisiyo juste abariko barayikoresha uba warabwiye inkuru. N'igihe ubaye umupartenaire wa Binance na Royal Q, ajya amafaranga uzurahembwa, ajya wohembwa, ajya 3500 par mois, amakomisiyo za trading, ajya ama avantage yose woronka aca ataha iwiwe. Ajya ama coach international uba waramaze kuba, iyo usazi ko mu bihemberwa journalier umunsi uheze ubihemberwa, murazi yuko umaze kuba umupartenaire wa Binance na Royal Q, murazi yuko uca uhembwa amareveni, dividende yinjiye buri munsi na buri mwaka ni rya 3500 par mois. Ivyo vyose biba bigiye kuri uwo muntu yakwivye robo yawe, ni ukuvuga kwicungera ni vyiza. Murazi Royal Q niyi, ugomba kwicungera winjira ngaha muri Royal Q nyene ukayifyondako. Ifyonzeko murayibona aha ni kuri home. Imeze ukuntu uku byose murayibona. Cuza ngaha muri mine, naza ko muse muhabona muri mine, mwese arahafise, udafise mine afise moi. Byose ivana n'ururimi telefone yiwe irimwo. Kwa kantu kameze nk'umuntu niho uca. Ugafyondako, hejo ugafyondako, ucuza ngaha kuri security center, aha niho uca winjirira ngaha ugaca uhafyonda. Hejo ukahafyonda ucuza ngaha. Mode pass transaction irimwo, email yanje imeze neza. Ucuza ngaha rero ngaha kuri Google Authenticator, ni ukuvuga security y'ama application yawe, ni ukushaka ku Google Authenticator. Hama security ya email ni ugusekiriza email, ukayishako nimero ya telefone yawe fonctionnel, ukayishako Google Authenticator, ukanayishako na email de récupération mu kwicungera abahakeri. Tuze ngaha kuri Google Authenticator tuhemeze ko uhafyonde ko uko. Ikigusaba tuno dukode. Udukode rero ifo kutubika jaruzema ahantu. Je ngaha ako abantu batubonye kuko ino video ija kubona n'abantu batandukanye, cinda bihindura utusiko nzoba nkikoresha. Mugabo wewe ko uzobikora bikorera mu telefone yawe, ucu tubika ahantu kwari Google Authenticator ya Royal Q, wahuje ko Royal Q na Google Authenticator n'udukode ne secret key na code secret zawe. Uhigeze ngaha udukopya gashanda kuri copy. Urabona ko tubaye copy. Ncengenda muri Google Authenticator. Aja muri Google Authenticator. Google Authenticator yanje ngiyi murayibona. Nza ngaha nkaza muri mu security yanje. Ivyose ndabihindura. Mu masekirite yanje ahari email yanje ya Royal Q iriko ijya email yanje mba ndiko ndakoresha. Nza ngaha nza ngaha nkagira ajouter ngaha, nkagira ajouter. Nkaza ngaha
kuri inter et setup key, inter et setup key. Okay, ngaha cyafyondako cyonzeko baca banzana ngaha code name. Muri code name cinandikamwo royal Q. Okay, royal Q cinandikamwo royal Q. Okay, royal Q2. Okay, aha kuri euro key nshiraho cinga twa dukode tumwe na copia nkatugira paste. Okay, twa dukode mwatuka twa secret key. Okay, macanza ngaha kuri add, shita ngaha gafyonda aha kuri add. Okay, hano ya makode yawe yamaze kugira ante kuja ko ngaha, shita ngaha muri x kugira iveko. Okay, ugaca ufata ino code ukayikopya, ugaca ngaha kugira uyiputingeho, shita ngaha ukagera ugarutse ngaha muri royal Q, muri application ya royal Q, ugarutseyo ushikira ngaha kuri next, kuri next. Okay, next mpaje gushanda kuri next baca bambwira ngo send code, baverifie no email yanje kuri fonctionnaire, bayiverifie kuri fonctionnaire. Cinza ngaha nkashiramwo nkashonda nga kuri send code, bakarungika code muri email yanje, nkagenda nkahita ndayishira ngaha, hama nkashirako natwo dukode nkuye muri Google Authenticator nkadushiramo ngaha send code. Okay, cenda muri email ndabitoreyo, ndabishire ngaha na Google Authenticator ndayizana ngaha, cenda muri email kwanza. Okay, niyo cuhera ko email kubera ko yoyo ariyo ishobora kuramba, mugabo ntuzeye royal Q irya makode ya murabona bampaye code ngaha, murabona bampaye code hano, bampaye code ngaha, cindayitora ngiyi, cindayikopya uku, cindayikopya nkayishonda ko nkayikopya copy, nkayikopya nkacanza nkayishiramo ngaha aha kuri email verification, please enter the email verification code, nkayikutinga yoko ngira paste, nkashansigira nja kurondera Google Authenticator nayo muri application Google Authenticator ngiyi. Google Authenticator murayibona mwese, nkashondamwo ntora zino code zo muri royal Q zirahindagurika après 30 secondes, nkazipastinga kuri paste, nkashonda kuri bind. Okay, murabona ko successfully bound, ubona ko banabikwandikira bati Google Authenticator bound, ni kuvuga yabayeriye yagiye ko, ni kuvuga pour moment royal Q yawe irisekirize. Okay, ikintu makibona musekirize ma royal Q yanyu, mufite mode passe yayo ya connection nyine wiconnectako, ufite uyibike kure, ubike ya makesho de sécurité yayandi ukora kuri account wemezamwo, ataje kuvangura yazi oya, ahubwo warayemejeko warayabitse ahantu muri email yawe kandi afite na screenshot. Okay, hanyuma uza rero ushireko na Google Authenticator yawe, uzobusekije neza royal Q yawe, mubandanye mu nkurikirana.